Amahoro cyane ni Guardian di Nestor ndi umu ethical hacker nkaba umushakashatsi ku bijyanye na technology cyane cyane cyber security na electronic engineering. Uyu munsi rero nashaka dutangure twinstall Kali Linux muri VMware Workstation Player. Narababwiye jo ama application umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kwinstara ama operating system menshi atandukanye mu mashini yiwe. Nubwo ati ngerageje kugira uko bimeze ni nkuko dufate ni kuvuga iyi ni machine ibifise bayita host. Iyi ngaha rero iyi host nibirimo operating system n'ama guest dushobora kwinstara mu dushobora gushiramo nk'iyi dufate ikaba nka Ubuntu, ikaba nka Windows 7, ikaba nka Windows 10, ikaba nka nk'indi operating system. Maze ama operating system ni menshi atandukanye, ni deja bimeze uko. Ubwa mbere rero narababwiye ikibazo kijanye n'imashini. Nk'ubu je imashini ngomba nkoreshe ndabereke technical specification zayo. Dufate nk'akarorero urashobora kuca muri system cyangwa ugakoresha command prompt ukagira system info irakwereka ama property y'imashini ufise. Dufata hanciye muri control panel ndashobora kubona imashini yanje uko nimeze. Murabona ifise RAM ya 8 GB ikongera ikagira na processor ni Core i3, fréquence murabona ni 3.4 GHz. Murabona ko ari fréquence nziza cyane. Ama operating system nayo irimo ni 64 bit, ni Windows 11 Pro. Murabona ko ari sawa. Iyi Windows rero yanje ngoma nenseremo ayandi ma operating system atandukanye. Nk'akarorero ngoma dutangure dushiremo Kali Linux. Okay, Kali Linux rero namaze kuyitelecharge ngaha. Ese murayibona Kali Linux 2021.3 ini version bageze ko 64 bit. Kintu cyambere umuntu akora no kuja gucreate fichier, no kuvuga dossier, ura create folder aho iyo operating system yawe ushaka kwishikira. Dufite nko nka jewe ndashaka kwishikira muri repartition yindi, kuko uzishize hamwe muri repartition dufite nko gukoresha nka Windows 11 cyangwa Windows 10 nk'akarorero ariyo main operating system, ukaca winstalamo ayandi ma operating system ngaha, imashini yawe ica yikwega. Si byiza kugusharja iyi repartition ibirimo main operating system. So tugere nko muri iyi ngaha namaze create folder yitwa Guardian T-Rab. Ndashobora rero guca create fichier nkayita nk'akarorati Kali Linux 2021 version A. Okay, ini fichier ni folder ni ndayise uko. Acha click entrer. Iyi folder rero ngameje gucreate murayibona mwese, niyo nza guca nshiramo, niho ya operating system ngiye kwensara iza kuja. Okicyo ncankora ninki ncanugura VMware Workstation. Narayiberetse ngaha tuza gukoresha nuze application bita VMware Workstation Player. Ni version iri gratuite, ni gusaba iki kandi urayikoresha neza kandi irakora neza cyane. Alors ncanda yugurura, maze kuyugurura murabona ngaha irugurutse, irimo andi ma operating system nansanze nkoresha. Cyo ncankora ubwa mbere ncangira create a new virtual machine. Aha ngaha create a new virtual machine mangomba kwinstara gushasha. Ndashobora kugira open a virtual machine. Muri iki gihe nk'aya nk'iyi ntuze yanje ngira nze guhava nkora abantu kuvuga iyi operating system nza gushira ngaha, ndashobora kuyikopia nkayitwara nko kuri flash. Nshitse ahantu mu yindi mashini isanzwe irimo VMware Workstation Player nkayugurura
igakora neza. Nico ciza cya iyo umaze kugira uyu ufise VMware urashobora kuba ibiri portable, urashobora kuyitwara ahandi hantu ukayikoresha neza. Okay, ngize rero ngaha create a new virtual machine, ncambe nkora ndaklikako, nje klikako ni nkuko mba ndiko ndinstalla muri mba ndiko ndinstalla physique nyene, mba ndiko ndinstalla operating system d'une façon physique, ni kuvuga kuri hardware. Chanja ngaha hariho ngaha install disk, aha ni mu gihe operating system ugiye kuinstall kuri DVD, aha naho ni install disk image file ni ISO, mu gihe bari file ISO. Muri ico gihe rero nca choosing ngaha, nca ngenda nkayirondera ahiri. Je rya Linux nayishize kuri bureau, nca nugurura kuri desktop, nca scrolling down enginga, nca klikako kabiri. Maze klikako kabiri nca ngira next. Maze kugira next hariho Microsoft Windows, Linux and other operating. Ahanga others arande other operating system atandukanye umuntu ashobora urazibona ngaha, n'amandi operating system atandukanye umuntu aba atazi, Soris, izi zose MS DOS n'izindi nyinshi. Muganga tuko dukoresha Linux. Linux rero cha ducuze ngaha mu ma distro kenshi tubona muri VMware, urabona nta Kali Linux irimwo, murayibona. Mugabo murazi yuko Kali Linux is a Debian, ni Debian, ni nka Ubuntu na nyene ni Debian. Urashobora kuchuzinga ngaha Ubuntu 64 bit kuko niyo turiko turakoresha. Okay, acha uklikako kabiri mukacugira next. Kacugira next ngaha urashobora kuca wita izina, ukuvuga virtual machine name. Twebwe ni Kali Linux 2021.3 A. Okay, naho location ugomba kuraba kugira ahiza kuja. Nababwiye ko atari byiza kuyishira muri repartition irimo main operating system, kuko mu bisanzwe ngaha murabona main operating system iri muri repartition ya C. Gerageza kurondera iyo ndayishira, nchanja muri AF dossier yitwa Guardian Lab, yafishe twa create, murayibona mwese ni ngaha. Ngaca ndayugurura, ngaca klikako okay. Ndahejeje, ngaca klika suivant. Alors ndashobora kuyiha size, maximum disk size, ndashobora kuyiha partition yanje ngo mino system yanje igire repartition ingana gute. Par défaut mubona kwa bari 20, ndashobora kuyiha 50, 60, 100 bivanye na hard disk yanje capacité ifise. Okay, par défaut reka tugumize 20 GB. Turagiye aha rero tuba duhejeje. Mugabo ikikwereka ivyo wakoze byose, settings zose wagize ni Kali Linux 2021.3 A. Location ni muri ntuze repartition F. Version ya hii application turiko turakoresha ni workstation 16.x. Operating system ni Ubuntu 64 bit. Hard disk 20 GB, the memory 2 GB. 2 GB nicho kimena 248 MB. Urashobora customizinga ugagira ntuze ya processor ngaha murayibona ni 2 CPU cores. Aha ni nkuko ari nka dual, ndashobora kuyigira nkitse ngaha kuri customize, nkacanja kuri processor, ndashobora kuyiha processors zitandukanye i3, i4, i6, i8 gushika kuri 32. Ndashobora kugira ibyo ngomba hose. Mugabo mubimenye imashini yanje ni i3. Mugihe rero uza gucuza nka 8, muri ico gihe imashini yanje yikwega gose. Naco gituma atari byiza kurenza processor y'imashini yawe ufise, kuko ibi processor même si c'est virtuel birafecta na hardware, ica yikwega gose. Ijya main operating system yindi uzoba wensaye ica yikwega cyane. Ahangaha turashobora kugira DVD kugira ngo ishobore gusoma. C'est comme si dushobora gushiramo DVD. Turashobora gukonfigura network. Ingaha NAT turashobora kuyikonfigura ikaba nk'akaroro
tuyikastomizing kaba bridged muri ico gihe biri connected to kuri physical network, biri connected kuri carte réseau cyangwa carte wifi y'iyo mashini yawe. Iyi bridge rero tuzoyigaruka kino ka si vyiza kuyikoresha kuko uri kurayikoresha ni nkuko iyo virtual machine yawe uyexpose ibibaye nka system iri réel. Muri ico gihe uri kurakora uri kurakora nk'ama test kanaka barashobora kuyidetect, undi umuntu ari hanze arashobora kuyidetecta agashobora kuyihacking. Naco gituma iguma iri kikonesha byiza yoguma kuri NAT kugira ngo igume ikonesha connection locale niko novuga. Ama USB controller ni vyiza gushirako USB controller kugira no virtual machine yacu ishobore kudetecta ama USB. Turashobora kwensaka ko gushirako USB flash canke hard disk mugihe tugomba gukopia nk'ibintu cyangwa gushiramwe ibindi bintu. Sound card na hanaiza kudetecta sound card physique y'iyi machine. Hama print now no gushaka ama printer, hama display now iza kudisplayinga nuzeya resolution y'iyi machine nyene. Hata kintu mpindura ndashobora kucangira close hama ngacangira finish. Aha rero no kuvuga ndahejeje gufata ya Kali Linux ndayishize mu machine, ngomba rero ntangure procedure zo kuinstalla. Okay, procedure zo kuinstalla click ngaha kuri play virtual. Ama icha ibootinga kujya nyene mbadi kondensara imashini nyene bisanzwe. Uri kuinstalla Windows 7 mu kuinstalla Kali Linux ndiko ndabereka system moyen iri virtual mugabo no mu kuinstalla kuri kuinstalla kuri physique que ça soit dual boot canke uri kuinstalla kuri entire hard disk vyose nico kimwe. Nanga choosing graphical install ukacha ugira enter. Maze kugira enter kigerageza kudetecta ya repartition twayiha nukuvuga kugira ngo ishobore kuinstalla ko Kali Linux. Hama aha tu choosing a language by default zemchongereza ushobora guhitamo igifaransa. Ingaha ni country ngaha harimo ibihugu bike, Burundi ntuburimo. Par default ushobora gutora United States cyangwa tori indi ugomba. Aha naho ni keymap to use, ni layout ya keyboard. Dufate nk'ubu nkaje nkoresha American English ni QWERTY chanklika entre. Ichi detector hardware ni kuvuga hari kiragerageza kurondera ya repartition nagira. Muri ico gihe urarindira kuinstalla ukunyene ndiko ndainstalla muri virtual machine niko no kuinstalla physique bimeze etape nizijya nyene. Okay, aha ichi ikira detector network nsanzwe ndi connecté na akoresheje internet ndafise connection murabona. Okay, aha ira detector iga configura parametres zose za internet, DHCP nandi ma parametres yose. Okay, the host name ngomba inabwiye yuko iyi Kali Linux ngomba ndayita izina, ndashobora kwita izina rye ryose ngombe. Mbona ngaha kuri host name ndashobora gushira iryo ngombye mugabo par default reka ngome zinyene Kali. Hama domain name ndashobora kugira, murabona iyi domain name rero si vyiza kuyigirane kuyishiramo. Soit urayishiramo cyangwa ugomba ukareka, c'est pas obligatoire. Urashobora gushiramo nk'akarero www.guardiant.org cyangwa .net bivanye domain name mugabo office ukoresha. Hama network muri ico gihe full name for new user. Kali Linux rero par default bivanye n'ama version agendaza. Ubwa mbere harimo default user, ubu urashobora gusetting ugashiramo user yawe. Urashobora kuchangira GT Guardiant nkagira nozea ama user name for your account. Okay, ngumize Guardiant naonye nta kibazo. Password ndashobora gusettinga password nshatse. Okay, ama ngira continue ama ikashishikara rero install. Kubera ko ngaha na settinze ko ndi muri United States ichi detector amasaha yo muri America, ariko ivyo ntaco bitwaye, nangorane nimwe bitera.
Okay. Aha rero iriko iragerageza kugirane gukonfigira amantu z'ama settings amwe murabibona ni izi etape umuntu akurikiza mu kwinstara Kali Linux on VMware Workstation Player. Ni imwe mu application dushobora gukoresha mu kuvirtualiza ama machine. Okay, ngaha turatoye configure the clock, mu configure amasaha peu importe ngaha yari yose ugira. Okay, aha rero irikira detector hardware ni ya repartition nagira ya 20 giga. Murabona rero ngaha uri kurinstara ibi bintu rero mu bikwigane neza kuko uri kurinstara kuri ntuze kuri hard disk ari nyene direct cyangwa kuri dual boot, ni vyiza kuraba ino manual. Aha ngaha guided use entire disk, amba ngomba kuinstara kuri disk yose. Hama aha naho iki cyo munsi niki kindi sindabizi kibirebire muga iki cyanyuma manual ubugomba kugira manuellement. Ibi rero bikora kenshi iyo uri kurinstara kuri hard disk, kuko kuri hard disk nk'abantu musanze muzi kuntu bensara ama operating system yama derive ya Linux, nk'aka uri kurinstara Ubuntu, uri kurinstara za Mint, ayo ma operating yose ama derive ya Linux hari ukuntu ucrea swap. Rero ivyo uzobibereka ndiko ndestara kuri hardware nyene direct. Aha uco duchoosing kugira ngo byoroho choosing nyene use entire disk. Entire disk si hard disk yi machine, ni ya indi event twagira. Ukritse okay, ukachikika okay. Aha naho hari cyo bita all file in one partition. Ibi birafasha kuba user bamwe mu gutaramenyera ukuntu ushobora kugira interaction mu gihe wenstaye ama ntuze numvuga ama fichier atandukanye. Kuko nk'ubu nk'akaroro ushobora kugira bimwe ukavyinstara biva n'ukuntu wagiye repartisa disk ugomba kuinstara ko iyo Kali iyo distro ya Linux. Nk'akaroro nk'ubu tuko dukoresha Kali Linux, uragira nte urashobora gutora ukagira yuko nk'akaroro nka home n'ayandi ntuze yandi ma folder ayinstara ahandi hantu, ayandi mafishi instara ahandi hantu. Muri ico gihe ivyo rero ushobora kumenya igihe uri kuragira interaction ukuntu ushobora kugira access kwi folder kanaka ubushaka gushikako. Ivyo rero nico gituma babigira ati ku bantu baba beginners ni vyiza byose kuvyinstallira hamwe. Clika okay. Murabona par default yonyene ikigira swap. Iyo tukagira manuel no iyi swap twari kuyigirira twenyene hamwe n'iyi primary ext4 yari twari kubigira twebwe nyene. Muga kubera twashuze inzaje kibigira automatiquement. Tugirika entrer write the change to disk, uchawemeza yes. Abugomba kuko ibishira rero kuri ya repartition twagira okay. Maze kugira okay, aha rero atanguye kuinstara system de operating system ya Kali Linux. Umuntu ararindira umwanya bivanye n'amatools abarimwo. Nk'ubankarero nka Kali Linux 2021.3 irafisa amatool arenga ma 2000. Umva ayo matools yose kuinstara birafata umwanya. Ubu rero umwanya novuga nti umuntu acarindira. Mu bisanzwe iyi etape ngaho isigaye ya nyuma ni yuko iza kuinstara nkaheza hitamwo nkagira select ya GUI graphical user interface, kuko Kali Linux irafise amantu atandukanye. Hariho XFC, hariho GNOME, irafise ama GUI atandukanye. Ayo rero bivana n'ukuntu ugomba wewe ivyo uko ushaka imera. Ni nkuko kwa Windows ushobora guhindura ukavuga ati ngomba imeruku, ngomba ize ku displaying imeze uko. Ari uburyo bwinshi bwo guhindura. No muri Kali Linux rero baratanze uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha. Aha rero igihe bitangura rero kuinstara ama tools ejeje kugira no configuration, no kuvuga installing the base systems, ikitangura kuinstara ama tool nayo
atandukanye. Mu bisanzwe wahejeje operating system ya Kali Linux, dufata akarero ugerageje kugurura izi nzanira maze kugira nzanira hejeje kuinstara, dufate nk'ini Kali Linux 2021.a, ugiheza iri rebooting eje kuri rebooting imeze nk'uko, hama mu kugurura cyo klika ngaha, maze klika ngaha urashobora kwa grandisa ikaza yuzuye ari full screen. Ibi navyo ariho mu gitangura nzobeka ukuntu ushobora kuinstara. Hariho novuga nk'iki nka settings za VMware banza kuinstara kugira ngo banza guhindura kugira ngo bitume iba full screen. Ahera cyari kirinstara mwabonye ya mantuze nababwira, hariho XFC, Kali Linux, hariho GNOME, hariho KDE Plasma. Iyo ugomba dufate nk'ubu je ndakunda gukoresha GNOME, iyi ndayi desactiva. Hama ngaha la default select plus additional tools, ngaha ugize ngaha bigomba kuinstara ama tools menshi. Ibyo navyo hari gihe kenshi bisaba internet, ko ufise connection internet, ariko utayifise urashobora kugira uko akinstaramo ama tools akenewe, ayandi nayo ukazoinstara mu nyuma. Icyo tugira suiva arera tanguye kuinstara ama tools. Nababwiye nk'iyi version babona ifise plus de 2000, ifise 2194 tools. Izi zose rero za kuzinstara, yeje kuzinstara izo bihejeje. Bana nkaha iyi ni imwe nabaka karero iri kira demara, anatanda yuko duheza kuinstara iyindi. Murabona nta kindi kintu gisigaye, iyi uhejeje kuinstara ni direct iza kuguruka nk'iyi nyene. Murabona ngaha kuntu iteba, novuga ati irikira iranyaruka kuko je machine yanje ifise frequency nyaruka na carte graphique yayo ni nziza iranyaruka. Sino ngaha ufise nk'imashini ifise frequency ntoyi, carte graphique itameze neza, ndakubwije ukuri imashini iri planta karindira umwanya na nk'ubu general setting cyandinjira mu direct. Murabona ucinjiramwo ibimeze nk'uko. Murabona ko ni Kali Linux nahejeje kuinstara mwino machine, kandi murabona ko ari operating system ikwiye ushobora gukoresha ibintu byose. Kuinstara izindi operating system zitandukanye za Windows, amaversion atandukanye ni kujya nyene naberetse, nta tandukaniro rihari. Ubwa mbere ubanza gucreate ahiyo operating system yawe izoshikira, uhejeje ukawuyifise en fichier ISO canke WinRAR, byose birakunda. Mwana nkaha ndinze nkirika aha ikiba full screen, urabona ko ari operating ikwiye imeze neza. Iyi ni Kali Linux, turabe version ya Gravel operating system. Urabona ko ari Kali Linux, you name version, wabona ko ari 2021 ni version recent, ni tugeze ku ya nyuma. Urabona yuko virtualiza imashini nuko niko bimeze Kali Linux. Rero murakoze ubukurikira, rero tuje dutangura twinjire rero muri hacking. Turiko turakora laboratoire ya mbere, bambe turiko turakora hacking lab. Ubu ndaheje kuinstara operating system tuzokoresha mu hacking, kuvuga mu kugira penetration testing. Iyo rero duhejeje ikintu cyambere tuzotangurira tugiye gutangurira ko ni how to hack wifi. Cyo ni ikintu cyambere kunshobora gupirata wifi. Nzobereka technique zitandukanye kuko hari uburyo bwinshi bwo guhackinga wifi. Bashobora kuyataka ukoresheje amatool amame nka aircrack, ng. Urashobora kuyataka ukoresheje ayandi matools atandukanye dushobora gusanga muri Kali Linux, nandi dushobora gutersharja. Ndashobora kubereka technique zo guhackinga wifi ukoresheje phishing way, ugahackinga wifi ata wifi nimwe yo kunanira ushobora guhackinga. Ikintu cyamena abwiye nuko guhackinga skills nukubaho uri umuntu ufise kwiyumvira, kuko utegeza gutega imitego itandukanye kugira ngo ushobore kugira gushika kuri guhackinga target kanaka ubushatse.
nimba ari device, nimba ari website, nimba ari nta byo kuvuga ngo je ngo ndukunda umuhinga muri bo ya isifi kubaho umuntu wiyumvira ukumva ati no cyaha no gira uko ni nkuko akaroro nabaye akaroro ejo iyo ugomba kugura umuryango udakoresheje urufunguruzo uteza kwiyumvira inzira zitandukanye ushobora guca mu genda ashobora kuwugurura nkoresheje inzira yundi akawugurura nkoresheje inzira akoresheje inzira gikuru nuko twese twugura uwo muryango. Alors même chose naha tuzogerageza kwigira hamwe nimba tuvuze ati no munsi tugomba turabe vulnerabilities ziri muri router, tumenya ati router ifise vulnerabilities nizi hama dushobora kuyataka uku, hama umuntu yoshobora kwiprotege gute na how someone can protect from outside attacks canke ama attacks avuye kuba hackers. Ibyo byose niyo bit yiyi Guardian Team kwigisha abantu ukuntu dushobora ku-exploiter, dushobora kurondera vulnerability ziri muri system kanaka, hama n'ukuntu dushobora kwikingira. Nuko niyo ntumbero ya Guardian Team. Murakoze cyane, murakoze ndibaza guheraheza kuinstara ntibirahera, murabona yuko ikiriko irinstara kandi rero ndaza kugerageza ndayiheraheza, nta kindi kintu gisigaye ni juste bijya bintu bya nyuma biheze ngaha kuyugurura ni nka kujya nyene twugurura iyi naberetse. Murakoze cyane.